Kwigenekerezo rya 11 Nyakanga no mwaka mukuru w'inama nkenguzamateka n'iteka Emmanuel Sinzohagera yaraganutse avuye Vienne mu gihugu ca Autriche aho yari yitavye inama yahuje abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka zihurukiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku magenekerezo y'indwi n'umunani Nyakanga. Nk'uko vyashikirijwe na nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abari bitavye iyo nama banahanye ivyiyumviro ku bijanye n'uruhara rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu gutsimbataza intwari ibereye. Ihangiro nyamukuru ry'iyo nama twitavye ryari rikurikira kwari ugukomeza imirimo y'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye ku isi yose. Icivugo rero c'iyo nama yose igira gatanu naco cari iki: kuraba uruhara rw'indongozi z'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu bikorwa vyo kuronderera hamwe amahoro n'iterambere rirama ku isi yose. Muri iyo nama rero hari ibikorwa bitandukanye twashimikiye ko, na cane cane kwari ukurabira hamwe ingingo zofatwa mu gutuza ikiza ca corona virusi cugarije isi, ivyokorwa mu kubungabunga ibidukikije, kugwanya inkuru zijuragiza ibituvuga vy'amarezo sosio, uruhara rw'ugwaruka muri politike hamwe na politike yo kunganisha ibitsina. Ivyo biri mu vyo twarabiye hamwe. Iyo nama rero imbere yuko iba hari hatanguye inama y'abarongoye amanama nshingamateka na nkenguzamateka b'abakenyezi, bagize nabo inama yabo ku munsi wa mbere. Bagira inama nk'abarongoye ubwo rwego rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ariko kandi mbere hariho inama igira 13 yari yateguye, yabanje gutegura ivyo bikorwa twarimwo. Iyo nama imaze kurangira, twaritavye kandi ku munsi wa kane inama ya mbere ijanye n'ivyo kugwanya iterabwoba ku isi. Iyo nayo yabaye ku munsi wa kane itariki 9. Umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje kandi ko yaronse akaryo ko kubonana n'indongozi zitandukanye z'ibindi bihugu nk'Ububirigi, Uburusiya, Suisse, u Rwanda n'abandi. Bakaba baganiriye ivyerekeye gutsimbataza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo n'u Burundi. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yongeye amenyesha ko ari kaganuka yaciye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia kwirabira hariko hubakwa ibiro vy'ubuserukizi bw'u Burundi. Ariko kandi iruhande y'ivyo bikorwa meje kuvuga, twarabonanye n'abandi barongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka zo mu bindi bihugu. Aha novuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka mu gihugu c'Ububirigi, aho twavuganye imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ububirigi. Aho rero naboneye n'akanya ko kubasaba yuko mu vyo boshigikira inyubako ry'ibarabara twita Astrida, kuko ni barabara igihe ababirigi bari ngaha bakoresha cane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko uno munsi tukabona yuko nkamwe borikora cyoba ari ikintu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, ariko na cyane cyane leta y'Ububirigi. Twarabonanye kandi n'abarongoye inama nshingamateka yo mu gihugu c'Uburusiya, nabo nyene kwabwira ngo tubandanye dukomeza ubucuti buri hagati yacu y'ibihugu bibiri. Ariko twarabonye n'abarongoye inama nshingamateka yo mu Bushinwa, turavugana n'abarongoye inama nshingamateka yo mu gihugu ca Suisse, kugira ngo nanone abo bose tubandanye turaba ingene dukomeza imigenderanire, tutibagiye rero mubonano abarongoye inama nkenguzamateka y'igihugu cy'u Rwanda bari badusavye. Hanyuma nabo twararonse akanya kuganira nk'abo dusangiye imbibe turabira hamwe icokorwa
mu ntumbero kugira ngo nanone abene gihugu dusanzwe duserukira bo koroherezwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ariko kandi twarabonanye n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo kw'isi Union Interparlementaire. Muri uwo mubonano umunyamabanga mukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka zo kw'isi yose yaratumenyesheje ko Burundi butakiri mu bihugu bishizwe ko ijisho kuko bashimishwa n'intambwe tugeze ko muri politike, umutekano no mujanye n'agateka kazina muntu. Muri uwo mubonano umunyamabanga mukuru yarasavye yuko intumwa z'u Burundi ko zotegura neza ico ubwo rwego gofashisha u Burundi tugategura. Aha rero ico ni kiba tugiye gukora vuba ko kanatsinda ubandwa ni babanda urugi. Abantu barifuza by'ukuri kugira ico bokoze mugabo natwe ni twebwe rero tegeza kuca dufata ya mbere kugira ngo twishure akamo baba duteye. No musi tuganutse twagiriwe ibakwe ryo guca igihugu ca Ethiopia, twagiriwe ibakwe ryo guca aho bari kubarubaka inyubako izokoreramwo abaserukira igihugu c'u Burundi muri ico gihugu. Rero igeze ku rugero rwiza cyane, tugashimira leta y'u Burundi ingene iriko vy'ukuri igerageza no guteza imbere ico gisata na cyane cyane kuronsa abo baserukira igihugu cyacu makungu aho bokorera kandi hameze neza. Ambere noca ntera kamo leta y'u Burundi ko twarumvise nko muri Kongo igihugu kibanyi hariho amatongo yegukira igihugu cacu abakongomani bariko baranyaga. Rero aho twosaba yuko nyakwa mushikiranganje abijejwe yuko vy'ukuri yokurikirana kugira ngo ubwo butunzi bw'igihugu dufitiye muri Kongo nabwo nyene dushobore kubugaruza, hanyuma bibaye ngombwa naho nyene bashobore kuhubaka inzu nziza ibereye ijisho yotuma abo turungika guserukira igihugu cacu bakorera ahantu heza.